Ndabaramukije mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vya télévision Isanganiro kaze muri uyu mwanya wo kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Amakuru y'uno munsi turatangurira ku ngingo nkuru zikurikira. Ubukene bw'isukari bubandanya kwibonekeza mu bice nka byose byo mu gisagara. Twongere tubaha ikaze muri ano makuru mudutunge. Ubukene bw'isukari bubandanya kwibonekeza mu bice nka byose byo mu gisagara ca Bujumbura mu maduka bita alimentation ashika kuri 5 aho televiziyo Isanganiro yagendeye tukaba twasanze atana hamwe hari iyo sukari nayo muri iryo hinguriro rya Sosumo rihingura iyo sukari bakavuga ko bari bagize ikibazo kijanye n'integuro yo gutanga isukari. Igisata c'ingenzi ngo gifise inzitizi nyinshi zituma kidatera imbere. Imwe muri izo nzitizi ngo akaba ari uko atategeko ritunganya ico gisata rihari. Ivyo bikaba byashikirijwe mu kiganiro umuyobozi mukuru w'igisata c'ingenzi yahaye abamenyesha makuru. Mukanya ni nkuri mwimwe ukwayo. Reka twongere tubaha ikaze mw'idonido ryano makuru. Ubukene bw'isukari bubandanya kwibonekeza mu mihingo nka yose yo mu gisagara ca Bujumbura mu maduka bita alimentation ya hano mu gisagara ca Bujumbura ashika kuri 5 televiziyo Isanganiro yagendeye kuri uyu wa kane tukaba twasanze atana hamwe hari iyo sukari. Ni nkuru ya Moise Misago. Kuma alimentation nka Umuco Market Company, Alimentation du Midi, Alimentation Atlantis Smart Supermarket ekana alimentation iri kuri Kingstar mu Bwiza nta sukari iharangwa. Abahakorera bemeza ko iyo bari bafise yaheze, bamwe bakavuga ko yaheze muri nondwi ekana abandi bakavuga ko yaheze mu ndwi heze. Bemeza ko abayikenera ari benshi muri kino gihe ibituma idateba guhera. Sukari nta ihari nta tubona kuko twe turaherutse mu kuronka mu baronse twarose jeudi turonka igice c'itoni. Hama kubera ubwishi bw'abantu maridi yari ziheze kandi twebwe tuyitanga kuri prix normale no kuvuga kandi tuyitangira ku mugaragaro abantu bose babibona. Ikiro tudandaza 2500. Ikibonekeje no kwisukari n'abayikeneye akaba ari benshi cyane vyanatumye bagiye barayibona haba hari mirongo myinshi yabayirondera kuko ugasanga hari n'abantu bava kure tutatunamenyeye. Ni vyiza umukiriya asumira aho ari hose mugabo isukari ni nkenya uravye n'abayikeneye ko yabonetse yaratanzwe kandi yatanzwe ku mugaragaro barayitondera bakayironka ariko ikaba yasanzwe yaheze umunsi w'ejo. Abo badandaza bagasaba ko hokongerezwa imisi yo kuronswa iyo sukari. Twosaba ko bokongereza imisi yo kuyitanga petetre nko mu kwezi bakaduha bikunda bakaduha nka 3 mu kwezi kugira ngo bikunde nyene abantu baronka gasukari babe satisfait. Kubyerekeye quantité naho boyitanga dufate kabiri mu kwezi mugabo quantité ikaba nini ya gusumba uko baduha byofasha cyane. Bene ayo alimentation bakabandanya bavuga ko baheruka kuronswa isukari igeneko rya 3 z'uku kwezi kwa nzero. Nayo muhinguriro ry'isukari Sosumo baremeza ikibazo kijanye n'integuro ngo mu gutanga iyo sukari ndetse n'ubukene bw'igitoro ku modoka zijeje kunguruza iyo sukari. Jean Pierre Nzobandora ajeje gutanga makuru muhinguriro Sosumo akavuga ko ariko bari kukivi kugira izo ngorane zive mu nzira. Abaciye amayinga ntabiri turiko turatanga isukari nkuko twari twabitegekanije uko murazi yuko uko kwezi gutanguye turashira habona urutonde rw'ingene abatora isukari bazoyitora. Rero muri amayinga abiri siko ntivyadukundiye vyatworoheye haragiye haracamo imisi bituma rero isukari isa ni Kenye. Ikibazo twari twagize cuko ishikana ngaha izo ndikiriko kiratwerega umuti n'ubu nyene mu kanya twashize habona iyindi programme shasha yo kuyitanga kandi n'uyu munsi nyene abari bagiye barasubizwe inyuma kuri kiya kiranga misi cambere bari baronse twasubiye gusubira gutangura kuba isukari mu makartier bayironka mu bihe bitari bimwe n'ubu nyene muri urwo rutonde twashikirije nk'ubu
uyu munsi turiko turakira abo mu Kinindo, turiko turakira abo mu Cibitoki, turiko turakira abo mu Nyakabiga. Ejo hari abandi programme twayishize ahabona kuko turayimanika kuva uyu munsi no kubandanya ejo no kuwa mbere abanyagisagara gusa isukari zosubira gutangwa atagiciyemo kuko namariko ndavuga isukari dukoresha ngaha iza mu buryo bwa transport. Iyo transport atakindi giciyemo iyo programme twashize ahabona tuzoyikorera ko atangora. Nk'ubu nabamenyesha ko ikamyo izi ndiko ndapakurura uyu munsi nayiko zipakurura ejo mugabo zibura ibitoro zirara mwijenda amapane zimwe zaraya hejuru za Nyamutenderi izo nariko akira ndazakirira uyu munsi bisigura ko abariko ronka isukari ejo baca bayironka bukeye. Programme ikisunika bitewe n'izo ngora. Nico murakoze. Tubandanye nano makuru mu gisata c'ingenzi ngo ukutagira itegeko rigenga igisata c'ingenzi ngo nimwe mu nzitizi zihanze ico gisata. Ibintu byashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'igisata c'ingenzi mu kiganiro y'abamenyesha makuru George Nimubona akaba kandi yashikirije ko iyo nzitizi ituma ico gisata kidaheza ngo gishikire umusaruro kiba citeze. N'inkuru ya Sheila Irambona. Muri ico kiganiro n'abamenyesha makuru umuyobozi w'igisata c'ingenzi yagarutse ku bibazo bihanze ico gisata. Kubwiwe intambamyi imwe nyamukuru ihanze ico gisata nuko kitagira itegeko rikigenga kandi ivyo bigatuma ico gisata gicumbagira. Intambamyi ya mbere nababwira nuko igisata uko kimeze ubu turafise ingorane bita kutaronka itegeko rijanye n'igisata cyo twokwita mu kinyamazo cadre legal ya secteur du tourisme. No kuvuga ubu ndiko ndababwira gisata nta tegeko rikigenga rifise ari naco gituma musanga hari cahakurikira izindi ntambamyi zivuye kuri iryo tegeko ritaraboneka. Itegeko rimaze kubura hari nico twita intambamyi z'ibisata canke by'igihugu canke ubushikiranganji bwinjira namwe mu bijanye no gutunganya neza ico gisata. Ariko tuzi ko dufise ububwango bwa none dufise ibibanza bingana 127 bimaze kwemezwa n'abahinga mpuzamakungu bijanye n'ivy'ingenzi. Hariho nibindi duheruka gusesangura mu gihugu cyo cy'u Burundi tugomba kuzoshira ku mugaragaro kugira ngo vyongere kuri ivyo bisanzwe bizwe. Ariko ugiye kuraba ubushikiranganji bubicishije mu gisata turongoye la direction générale du tourisme nta bibanza birenga 10 twebwe dufise mu kugira ngo dutunganye neza. Bisigura yuko nimba cakibanza niko navuga citwa Tanganyika, nimba cakibanza niko navuga citwa Source du Nil canke vya biyaga vyo mu buraruko mu Kirundo biri mu minwe y'ubundi bushikiranganji bica bitugora ingene twebwe tugitegura tukabivyaza umusaruro kuko usanga ujya avuga ati harya nije ndaharaba harya nije ndaharaba. Ikindi uwo muyobozi yagarutse ko nuko gushika ubu ico gisata kitaza uburyo gutozwa n'abakorera muri ico gisata bikorera utwabo nk'amahoteli. Amahereje mu gisata c'ingenzi aho tugeze ubu turashaka kumenya ayinjira mu kiga ca leta biciye mu kuriha ubwo nyene ku ngenzi. Akuva binjiye kuri aeroport hari amahera bariha yo yarazwi ni $90 ugihonyora ku isi y'u Burundi. Hanyuma avuye kuri aeroport hagati na hagati kwira yunguruza ashike mu gisata ca Bujumbura arariha hagati y'amadolari 20 n'amadolari 25. Ama ashise ku hoteli arariha amadolari ari hagati ya 50. Hagati mu gihugu ibiharo vy'amahoteli murazi ko bamwe bagorana kugira ngo baguhe ibiharo vy'ingenzi baronse kugira ngo barafite bituma. Ariko nibaza ko mu misi izaguye kubitunganya neza kugira ngo tubimenye kuko tugomba gushiraho mu buyobozi bukuru service igomba kugira ico bita encadrement du secteur privé kugira ngo tumenye neza na neza ibiharo vy'ingenzi bakiriye n'amahera basize kugira ngo cyo duteranya namwe asanzwe azwi igihugu. Uwo muyobozi akaba yarangije ico kiganiro avuga ko hamwe ico gisata cyo tunganwa neza Burundi bwoshobora kwinjiza amahera yababa miliyari 4 z'amadolari gushika mu 2030. Tubandanye nano makuru mu gisata c'ubworozi. Ingingo yo kororera mu mpongore ngo yaratumye hagabanuka cyane amatati hagati y'abarimyi n'aborozi. Umwimbu nawo nyene ngo wariyongereye n'akazi karagwira. Inyuma y'amezi 3 iyo ngingo yo kororera mu mpongore igiye mu ngiro, buramatari w'intara ya Bujumbura akavuga ko intambamye zari zibonekeje mu ntango ubu ziriko ziratorerwa umuti. Inkuru ya Karori Makoto. Itandukaniro riri hagati yo kororera mu ruhongore no guturutsa ngo rihagaze ku mwimbu. Umugambi wo kororera mu ruhongore turawushima kuko uratanga umwimbu yaba mase abameshi yaba umwimbu w'amata abameshi gusumbya uwaturutse kuko inka ituruka ni inka itanga umwimbu muke
n'amase itanga amase make. Byose rero turavye itandukaniro rirahari kubera umwimbu. Kororera mu mpongore usanga ari byiza cyane. Amase ntasanzara, inka zica ziguma hamwe, nta ngorane ziduteza. Ingorane zahora ziba nuko umwanya n'umwanya twaguma twumva ko ibitungwa byonye, ngwino muze kuriya, twaca tugenda tukariya. Mugabo ubu twororeye mu ruhongore nta ntambamye tukibona, nta ngorane. Kororera mu ruhongore bituma ibitungwa bitandukirwa n'indwara. Kororera mu ruhongore akamaro kavyo bituma ingurube zitagwaragurika cyane, kandi bituma haba isuku ryinshi, bigatuma n'abakiriya baza, kuko urazi ko n'abakiriya bakunda ahantu hari isuku. Cyo gituma dukunda kuzigirira isuku, kubera nta kintu na kimwe cy'igitungwa ushaka kucorora neza utegerezwa kukigirira isuku. Inka zitari zike ngo zaragurishijwe mu minsi ya mbere yishigwa mu ngiro ry'itegeko ryo kororera mu ruhongore kuva ku wa 4 Gitugutu umwaka uheze. Umuti kwabaye guhimiriza aborozi kororera mu matongo yabo bahejeje kuyazitira. Ikibazo kinini kiri ku bantu basanzwe bafise ubworozi bwinshi. Aha twovuga muri iki gice cyo muri komine ya Mutimbuzi, aha mu Gatumba urasanga inka ari nyinshi, ariko nabo kubera baba bafise ibibanza binini tubasaba kuzitirira muri ibyo bibanza byabo kugira ngo ubutunzi bwabo bugume bufashwe neza. Avyo turabibona kandi no mu makomine ya Mukike na Mugongomanga, aho basanzwe batunze inka nyinshi, bigasaba yuko tubazitirira nimba ari umusozi kugira ngo nimba bashimye kuzigumiza mu kibara cyabo mu matongo yabo bigume mu matongo yabo. Buramatari w'intara ya Bujumbura gasaba abanyagihugu kwijukira uwo mugambi no kutarangiriza ibitungwa vyabo ku isoko, mu gihe ashikiriza ko ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi buriko buriga ikibazo c'itunganya ry'ikibanza co harigwa ubworozi. Nayo mu gisata c'indero, ishuri shingiro ya Karurama ya mbere iri muri komine ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke irugarijwe n'ikibazo kijanye n'ubukene bw'intebe hamwe n'amasomero. Ku bijanye n'amasomero ngo hakaba hari abanyeshuri bashika 2500 mu gihe hari amasomero 11 gusa. Nayo ku bijanye n'intebe, mu buyobozi bw'indero muri iyo ntara barahumuriza ko hari intebe ziriko zirakogwa. Inkuru ya Jean de Dieu irakoze. Abo n'abanyeshure biga ku ishure nshingiro ya Karurama ya mbere iri muri komine ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Umunganizi w'umuyobozi w'iryo shure asigura ko hari abanyeshuri biga bicaye hasi kubera ubukene bw'intebe n'ubwishi bw'abanyeshuri, abarenga 200 mu kirasi ku mugwi wo mu gitondo gusa. Abanyeshuri bahiga bamenyesha ko bigorana ko bakurikira inyigisho bicaye nabi. Uguheba amashuri nimwe mu ngaruka yuko kwicara nabi nk'uko abarongoye indero kuri iryo shure babivuga. Bose hamwe basaba kuronswa intebe hamwe no kubakirwa ibindi birasi. Naho biruko ubuyobozi bw'indero burahumuriza ko intebe zibura ziri mu nzira yo gukogwa, ugasigura ko zimwe ziriko zirakogwa, izindi hariko hakogwa igikorwa cyo guhiganirwa amasoko. Busaba ariko amashirahamwe akorera mu gisata c'inyigisho gufatira ku ntumbero ya leta igaterera mu kubaka ibirasi. Iryo shuri kandi ngo rirakenye amashusho yo kwigishiriza ko ikigwa cy'igifaransa nk'uko bishikirizwa n'umunganizi w'umuyobozi waryo. Imbere yo guheza hano makuru tubashikiriza amakuru avugwa mu makungu, aho mu gihugu ca Afrika y'Epfo hashizweho ihinguriro ry'incanco zikingira umugera wa COVID-19. Iryo hinguriro ryashizweho rikaba riri mu muji wa Cape, rikaba ryuguriwe icese n'umukuru w'ico gihugu Cyril Ramaphosa. Nayo amakuru dukesha ikinyamakuru RFI akavuga ko iryo hinguriro ritegekanya kuzotangura gukora incanco umuriyaridi ku mwaka kuva mu mwaka wa 2025. Ino nkuru tuyisomerwe na Jean de Dieu irakoze. Intambwe ikomeye mu kugwanya ikiza cya COVID-19.
umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa n'umugwizatunga Patrick Shunishiyong baruguruye uruganda rushasha rwo gukora incanco kuri uyu wa gatatu mu gisagara cya Cape. Rubaye urwa mbere ku mugabane wa Afrika rushobora guhingura umuti kuva mu ntango gushika uheze. Uwo mugwizatunga w'umunyamerika avuka mu gihugu cya Afrika y'Epfo ashaka guha igice c'ubuhinga n'ibikoresho bikoreshwa mu ruganda rwiwe ruri muri leta ya California abashakashatsi bo muri Afrika y'Epfo bizohindura ico gihugu ikigo c'akarorero mu buhinga bw'ubuvuzi. Hanati ni ciyumviro cyo kwinjiza ubuhinga bwiharije ikinjana cya 21 mu ntambwe zose zo gukora umuti mu gihugu cya Afrika y'Epfo bikozwe n'abanyafrika y'Epfo ku banyafrika y'Epfo ati tuzoba bambere kwisi. Sibinyegezwa rero ibitigiri vy'abicandagisha muri Afrika biri hasi ibice 10% akaba aribo bakwija incanco zikiza ca COVID-19. Ugo ruganda rukaba rwabwirizwa guhindura ibintu. Afrika ntiyabwirizwa kubiyanyumiro nk'incanco mu gihe cibiza ati tuzokwimenya uru ruganda nikivyemeza. Iryo hinguriro ry'imiti rikaba ritegekanya ko gushika mu mwaka wa 2025 rihingura mu miliyaridi w'incanco ku mwaka. Ruzokora kandi iyindi miti intumbero akaba ari ugutanga imiti ku mugabane wose wa Afrika. Hano kuri iyi nkuru yo mu makungu dushe turangiriza ano makuru y'uno munsi mu izina ry'abagenzi banje bose bamfashije gutororokanya ano makuru reka tubashimire kubona mwafasha akanya ko kuyakurikira mwongere mukurikire n'ibindi biganiro vya television Isanganiro.